Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ndabize mu bicu murabe Yesu agira ngo atuvyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bene data groupe b'amaso namwe mwese abari ku musozi w'Imana ndetse hirya no hino abantu mwese ndagira ngo uyu mwanya twongere kuganira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mwese kuko ubutumwa nubwo gushikiriza abantu bose kugira ngo bicare bazi yuko tugomba kwitegurira gusanganira umwami wacu umwe yadupfira ku musaraba umwe yatwitangira igorogota araje gutora bamwiteze abamukoreye abasenzi bukuri abasenga batasenga mu buryarya abakizwa nyakuri abasenga mukuri no mu mpwemu mwese ndagira ngo nongere kubakangura ndababwira yuko Yesu agiraze gutora abafise ikimenyetso cyo gucungurwa abo Yesu yashize ku kimenyetso arico mpwemu yera bamwe bamwiteze bafise amavuta arimwo yuzuye amacupa yuzuye amavuta ndetse n'amatara yabo akaba arimwo araka. Imana ibahezagire mwese bene data. Rero ni wewe nje kubwira mwene data uri hose waba uri mu rugero rungahe rutandukanye waba uri muri groupe runaka waba uri mu idini runaka nzanywe no kugira ngo nkubwire aya majambo yafate ko ari yawe. Ntuhave wiyumvira ko ari abandi, ntabwo ari abandi ariko tega amatwi wumve aya majambo y'Imana. Yesu Kristo niwe yashikirije iri jambo ngira ngo nkubwire n'amajambo Yesu yivugiye ubwiwe yaravuze ngo jewe naje mu izina rya data ntimwanyakira ngo ariko nihagira uwuza mu izina ryiwe ubwiwe wewe muzomwakira. Aya majambo niyo tugira ngo dusangire. Abantu benshi baraje mu izina ryabo ubwabo, abantu baraje biyitirira amazina yabo ubwabo kandi ayo mazina yabo bayagenerwa n'amadini barimwo, ugasanga idini riramwitegereje riramuravye rikamugena rikamuha izina, hanyuma iryo zina rero agaca agenda ariryo yipresenta agaragaza aho ageze hose ariryo avuga abantu bose bakamwubahira iryo zina. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Yesu yabivuze ko Yesu yaravuze iby'ayo madini, Yesu yaravuze iby'abo bantu biyorobeka, Yesu yaravuze abo bantu biyita Kristo kandi ataribo. Abo bantu Yesu yarabavuze ko abantu bazoza mu mazina yabo bakahusha umusaraba bakishira imbere bakishira hejuru bagashaka kwishira hejuru bagashaka gusumvya uwaducunguye. Ariko Yesu ndagira ngo ano majambo yavuze tuyasangire umwe wese niyayumva aheze ace asobanukirwa neza hahagaze n'ahari n'igice arimo ni groupe arimo n'idini arimo kugira ngo ahite amenya yuko agomba gusuzuma ubugingo bwewe ntibuze burimbuke. Reka rero tubanze gusenga Imana kugira ngo twinjire muri aya majambo meza umwami Yesu adushikirije kugira ngo tuyasangire. Mwami wacu Mana data rugira byose ndagushimiye cyane, urakoze kongeye kumpa ubu butumwa bwiza kugira ngo tubusangire n'abera bose, abumva abafise amatwi yo kumva bumva ico mpwemu abwira amashengero bitegure bategura ubugingo bwabo. Egome urakoze mwami ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro, ndavyambaje nshima nizeye kandi nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data ndagira ngo mwese mutega amatwi dusomere hamwe ijambo ry'Imana Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimbano ca 5 umurongo wa 43 turasoma n'umurongo wa 44. Matayo 5:43 dusome mu izina rya Yesu. Jewe naje mu izina rya data ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira. Mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana, ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hano Yesu Kristo arimo aranegura abantu
arimo arabwira abantu cyane cyane abantu biha ibyubahiro, abantu bishira imbere, abantu biyita amazina. Uno munsi amazina abantu biyise ateye ubwoba, kandi by'ukuri n'abantu barayemeye, barayakurikira, barayakurikiza. Ndagira ngo byose tubyinjiremo, tubisuzume, tubirabe. Hano Yesu Kristo arimo aranegura abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe n'abakuru b'abayuda n'ababaherezi bose, ukuntu wasanga bubahana, ukuntu wasanga aribo bashira imbere, ugasanga umukuru bagenda bamutinyira kijya giti na cyubahiro, aho kugira ngo bashira imbere uwatubambiwe, bashira imbere umwana w'Imana w'ikinege Yesu Kristo yazanywe mu isi agashirwa ku ikimenyetso. Imana ikamutuma ikamubwira iti genda ucungura abantu. Yesu akumvira akagamburuka akaza mu isi. Yesu yaraje mu isi ubwa mbere, ituru ya mbere, la première fois yukuza kwa Mesiya hano ku isi. Ndagira ngo mwumve ijambo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo jewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira. Hano turagira ngo dukuremwo les deux personnages, canke abantu bavugwamwo muri iyi nkuru ni babiri. Uwa mbere ni Yesu Kristo, ariko aravuga yuko yaje mu izina rya Se, yaje mu izina rya Data, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Yesu yaraje aza ari Mesiya. Uku kuntu Yesu yajemo ku isi, yaje ari Mesiya. Mesiya bisobanurwa ngo ni Kristo. Kristo bisobanurwa ngo ni uwarobanujwe amavuta. Bisobanurwa kandi umwami agomba kuba ari hejuru y'ibiremwa by'Imana byose ku isi, kugira ngo abikontorole, abiyobore, abitegeke, abishire ku murongo, abishire ku kumenya, maze bamenye Imana ko ariyo muremyi w'ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Iki gikorwa ca Mesiya cyagomba kubaho, yagomba kugira ngo akore nk'ibyo Adamu yari gukora, ariko Adamu ntiyashoboye gushitsa ico Imana yari yamuhaye. Nico cyatumye Imana itegura yuko mu rubyaro rw'umugore, uru rubyaro rw'umugore rwasezeranywe ni Mesiya. Ni ukuvuga ngo Imana igomba kuzoshiraho uwundi muntu azoza kunagura no kuvugurura ndetse no gusubiza ibintu ku murongo. Uwo rero niwe yitwa Mesiya. Rero hano turabonye Yesu ijambo avuze, aravuze ngo jewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira. Abayuda baje abayuda, Yesu yaje mu Bayuda, Yesu yaje mu Bisirayeli, Yesu yaje mu bakomoka muri Aburahamu, ariko Yesu yaje mu izina ry'Uhoraho, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Abayuda ntibamwakira, abayuda ntibamwakiriye. Aya majambo Yohana yagiye yagarukako, aravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Abantu benshi ntibamwakiriye mu Bayuda. Hano rero Yesu aravuze ngo naje mu izina rya Data ntimwanyakiriye. Ntabwo bamwakiriye. Abayuda ntibamwakiriye. Abayuda baramubambye, abayuda baramucunaguje, baramutonaguye, baramushishagura, baramubamba, baramuteterereza, baramushishagura, bamwambika ubusa, bamumanika ku giti. Yesu Kristo umwami wacu atacaha yakoze, atawe yakoreye nabi, usibye ko yakiza abantu, agatabara barushe, agakura abantu mu kaga no mu ngoyi, akagenda abagirira neza. Ariko abayuda barangiza batamwakiriye. Hano rero Yesu Kristo ariko aravuga yuko hazoza uwundi muntu, yindi personage igira kabiri, nayo ikozoza yitwa Mesiya w'ikinyoma, umufo profete. Hano iyo turiko turavuga ngo Yesu avuga ngo nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira. Hano turavuga aba bantu bose baza bita abafo profete, abafo apotre, abafo pasteri, abafo evangeliste, bamwe bakunda kuza bagaza bashira imbere amazina y'ibiti n'ibyubahiro, ngo ntagomba kubanza kwivuga izina rimwe rya se na nyina, agomba gutanguza izina yahawe n'idini, baramuhaye
baramuhaye igiti maze baramutoranya baramugena, hanyuma bamuha icubahiro. Bamaze kukimuha araheza rero aca afata rya zina agenda ariryo yiyamamaza avuga ahageze hose, kandi n'abantu baravyemeye. Cane cane abantu bari mu madini usanga bagenda bafata rya zina rikaba ariryo bubaha, niryo bemera, niryo bavuga, niryo bashira imbere, kuko utarishize imbere ico gihe ntiyemegwa kandi nta kibanza bamuha kandi ntibamwemerera, kandi n'uwivuze nawe nyine aca yumva yuko amaramaye, ntagomba kuvuga irindi zina. Ya mazina yahawe urya muntu aba yahawe n'abavyeyi yiswe igihe n'igihe yavuka canke igihe yabatizwa, ya mazina abanza gusuzugurwa, abanza guhabwa abanza gusubizwa hasi, hagashigwa imbere izina ahawe. Aha hantu rero Yesu aravuze ngo nihagira uwundi aza mu izina ry'iwe we muzomwakira. Yesu arimo arabona ukuntu abayuda bubahana, bakubaha abaherezi, bakubaha abanyabwenge b'ivyanditswe, bakubaha abafarisayo, ariko Yesu yabashikamwo bakamwiyamiriza, bakamusuzugura, bakavuga ngo we ntitukuzi, bakavuga ngo we ntituzi uturuka, bakavuga nguwo ngo turamuzi, ngo ni umuhungu wawe wamubaji. Abandi bagatangura kuvuga ngo ntituzi yaturuka, bamwe bakatangura kuvuga ngo uwo ngo ntabwo ari umwana w'Imana, baramusuzugura bose. N'igihe Yesu yabambwa batangura gushira amajwi hejuru ngo mubambe mubambe mubambe. Umwami Yesu Kristo ntibigeze bamwakira, ariko hagati yabo barubahana, bari bicaye ku ntebe za Mose. Abakuru b'abayuda bari bicaye ku ntebe za Mose, bari bafise ibyubahiro, bagenda bambaye impuzu z'amambe zigererenze, bugasanga bagenda bafise inyandiko ziberekana yuko ari abantu b'abatagatifu, ari abantu b'abagororotsi, ari abantu. Ndetse Yesu arayaciye umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Umufarisayo yagenda yiraba uko ameze, akarangamiza hejuru akavuga ati jewe nkora ibi n'ibi mu ndwi, ndisonzesha ntanga ibigira 10 ngo byose ndabikora. Agenda yihimbaza. Ariko mutoza kori umunyabyaha arapfukama arunama araba hasi, arasaba imbabazi ati mbabarira ibyaha byanje, ungirira ikigongwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko bene aba bantu biyita aya mazina birabagora kwihana, birabagora guca bugufi, birabagora gupfukama, birabagora kwemera yuko bacumuye, kuko igicumuro ca mbere ni uko bazibiye abantu. Aboshatse kwinjira ntibabemereye, aboshatse kwinjira, abagombye kuja mu bwami bwo mu ijuru, abagombye kwihana ntibabashiriye inzira, ntibaberetse inzira, ntibabayoboye, ntibaberetse iyo baca, ariko barabazibiye. Kubera ko bazibiwe n'ajya amazina, abakristo iyo baje gusenga baza babona abanyakubahwa bari imbere zabo, baza batega amatwi bumviriza, bumva amatangazo iyo byo bababwiye bikaba ari byo bakora, ibyo babategetse bikaba ari byo bavuga, uko bababwiye bati kora uku. Hari naho usanga ari n'amadini bavuga bati nimuhaguruke dusenge, bagahaguruka bagasenga, bati nimwicare turarangije gusenga, bakicara, bagasubira batumwe nahaguruke bakamuhagurutsa, bagasubira tuyundi niyicare, bati nihahaguruke uyundi agahaguruka, bagahagurutsa amakorale, abagahagurutsa abaririmbyi, bagahagurutsa abagira gute, ibikorwa bikagenda bikoreshwa n'abantu bagenda babahagurutsa. Uko niko abantu bagenda bubahana, uko niko abantu bagenda bahana ibyubahiro, niko abantu bagenda batinyana, ariko icyubahiro c'Imana imwensa rudende bakagishira inyuma. Yesu Kristo ayo majambo arayavuga hano muri Yohana 5:44. Yohana aravuga ngo umwami Yesu aravuga ngo mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana, ariko icyubahiro kiva ku Mana imwensa mutakirondera. Imana imwensa, Imana imwe rudende, Imana data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Mwarayisuzuguye kuko mufise abantu benshi mwubaha. Bamwe mubita amazina, hari amazina mubita ugasanga bamwe ngo
abarevera. Iryo zina ry'abarevera ni izina ngo ry'icubahiro ngo ritinywa, ngo ry'umuntu w'ugitinywa, ngo umuntu ngo atinyitse, ngo umuntu hageze abantu bose bagomba kubanza kumwunamira. Izina ryo kubahwa, izina ry'uburevera. Izina ry'uburevera ryo zina ni iry'Imana yacu yo mwijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, ariko abantu bararyihaye. Ayo madini murimwo, nimwiyumvire ukuntu mugenda mugira amazina y'abantu mwita abarevera, mukagenda mubita abarevera, mukabyubahuka, muzi n'uyuko Imana yacu itigeze ikora icaha. Imana yacu yera igororotse, ari igomba kwitwa revera. Ariko abantu bo mw'isi mukaza kubita abarevera, muri ayo madini mukaza kubita abarevera. Nimwumve ingene mwubahana, nimwumve ingene mutinyana, nimwumve ingene icubahiro c'Imana imwe mwagiparataje, mwagisangije. Abandi bitwa abasenyeri ba monsenyeri. Monsenyeri kuvuga ngo umwami wanje, umwami wanje. Uwo mwami atakubambiwe ninde? Uwo mwami atagupfiriye ninde? Uwo mwami atakwitangiye ku musaraba ninde? Uwo mwami atagucunguye ninde? Umwami Yesu niwe mwami wanje, umwami Yesu niwe mukiza wanje. Ico nico catumye abakristo ba mbere bahamwa, batotezwa hariya i Roma, kuko banka kwemera ko umwami Sezari bomusubiriza ikibanza c'Imana, kuko Yesu Kristo niwe yari umwami wabo, niwe yabapfiriye igorogota, niwe yababambiwe, niwe yabaviriye amaraso, niwe yacumiswe icumu mu rubavu, niwe yapfuye arazuka ku munsi ugira gatatu. Uwo mwami Yesu Kristo umunyanazareti niwe yari umwami wabo, niwe mwami wacu, niwe mwami wanje, niwe mwami ngomba kwita umwami, niwe Monseigneur. C'est lui mon roi, c'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur. Erega nimwiprononse neza mu gifaransa ni Monseigneur, mutangure kubiprononsa neza, mubirepete muti Monseigneur Jésus, Monseigneur. Nimba mwahisemo kuvuga mu gifaransa, ni mubivuge nyene mubitomore yuko Yesu Kristo ari Monseigneur. Hanyuma uwo muntu nawe yaceye aja mu ruhande, nawe agacaja muri ico kibanza. Nawe urumva yuko ba Monseigneur ucubaharura uko bangana. Imana ikibanza gukinjura, kuko Imana ntigwanira mu muzingo w'abantu bashaka kuyifatanya. Imana ntibangikanywa, Imana ntibangikanywa n'amadini, Imana ntibangikanywa n'ibiti, Imana ntibangikanywa n'ivyubahiro by'abantu, kuko Imana irikwije, ntishaka kuza kugwana n'abantu, ngo ishaka nayo kuza guhangana n'abantu, ishaka ivyubahiro mu bantu. Imana suku bigenza. Imana yakira uwuje ayigana, ariko abagenda bagana amadini birabaruhije. Abo bantu ntibigiye kuborohera, kuko basenga imana nyinshi. Imana barazigwije, barazitubura, bironderamwo imana. Ndagira ngo mbibutse ko ibi bintu mwumva ibigirwamana, kera bari abantu bari bariho, hanyuma baza gupfa. Bagiye gupfa batangura kubita bakiranga, batangura kubita les idoles, batangura kubita ibi bigirwamana mwumva bigenda bisengwa n'abantu bigeze kubaho, ariko noneho baza kubita imana. Nk'aba bantu mwumva bita abahinduyizime n'ababudiste, n'abantu bahozeho, ariko none haza gupfa, agiye gupfa noneho bamwitirira ikimana ariyo bita idole mu gifaransa, idole canke ibigirwamana mu kirundi. Aba bantu bitwa Bayali yari umuntu yabayeho, hanyuma none haza gupfa, noneho aza kwitwa Bayali, aza kumwita Bayali. Bayali ni ururimi w'ikinyakanani rusobanura ngo imana. Bayali ni imana. Abantu benshi bagiye bafata abantu bigeze kubaho babita imana. Muribuka Nimurodi yuko yabayeho, ariko none haza gupfa batangura kumwita imana, batangura kumwita Bayali. Umugore we batangura kumwita Ashera, ariwe Ashtaroti. Ariwe mu nyuma bahavuye bazana kuza guhimbariza ko iyi minsi bita Easter canke Pasika izimubona bashinga, bakaza gukora iminsi mikuru yo guhiga utuyabu n'amagi mw'ishamba, bakaza kugaburira abantu amagi n'amashokora y'amagi n'utukwavu, bagenda baduhigahiga. Ari byo batangura guhimbaza, bagasenga ibigirwamana bahimbaza
ivyo bigirwamana vya kera bakabizana bakabisubiza mu bantu mu madini. Aya madini mubona abantu barimwo barajamwo bariko baragenderamwo iyi minsi mikuru, kuko izi tariki abantu bishingiye ziranyuranye na Bibiliya, ziranyuranye n'urutonde rw'Imana, ziranyuranye. Nico gituma tudakwiriye kwisunga canke kwinjira muri ibi by'aya madini. Ntiduga kwinjira muri iyi minsi mikuru y'amadini, ariko dukwiriye kugumya ico twahawe. Dukwiye kugumya ico twahawe. Aya majambo ndimo ndayavuga kugira ngo abantu bamenye igitumye benshi bagiye gusigara, benshi nzambi igiye kuvuga bazosigara. Kandi ndagira ngo mbabwire abazosigara, muzosigarana idini rimwe rigiye kuza kw'isi. Hagiye kuza idini, iryo dini rizoza rikusanya abantu bose bazoja muri iryo dini, kandi bazotegekwa gusenga, kandi bazotangura guhendwa, bace bibaza ngo bariko barasenga Imana ariko mu mafuti, kandi bazozimira baje kuranduka, kubera yuko abo bantu bazohemuka bavyemeye. Kuko impamvu ni kubera yuko bahereye kera bizigira abantu, bayobogwa n'abantu, bakagendera mu mitegekere y'abantu. Amadini umuntu aritegura, agapanga, agashinga, agategura, akarondera abo bafatanya, bakaja bagakora inama, bagashinga idini, barangiza bakavuga bati abantu tuzohora tubasengera, tubaha ibiti, umwe tumugire uwapotre, uwundi tumugire umwungere, uwundi tumugire umupasitori, uwundi tumugire umurevera, abandi bati duce turondera abarimu n'abadiakoni n'abajenama, atabo bose tuzobakusanya. Bagaca rero batangura kwakira abo bakiriye, bati ujya turamubona ko ari inshigwa rimenetse, ujya turamubona yuko ari umuntu atavunga bubisi, turamubona ko ujya muntu yemera ibyo tumubariye. Ati reka rero duce tubaha amazina, bati tuzotegura ibihe byo kurobanura. Bakarobanura, bagategura iminsi mikuru yo kurya no kunwa, bakararika, bati umunsi munaka itariki izi bazoza kurobanura. Bagahamagara abantu bakaza, bagasengera abantu, bakabarobanura, bakabaha amazina, bagaca babatangaza, bakabavuga ko ngo guhera uyu munsi ngo amazina mwumvise ngo niyo mugiye kuza murabahamagara. Ngo nuguhera ku izina rya pastori, muhere ku izina ry'uwitwa revera, muhere ku izina ry'uwitwa mwungere, ngo ntimugasubire gusubira kubahamagara ya mazina yabo ya kera. Ibi rero nibyo bigiye gutuma abantu benshi basigara mu isi. Inzambi igiye kuvuga abantu bagiye gusigara, kubera yuko binantaje bakigira sindabibazwa. Ubutumwa buravugwa, ntibavyumva, ntibavyitegereza, ntibaruha bashaka no kubishira ku mutima. Hano Yesu Kristo aravuga no majambo ngo mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana. Abantu benshi bose baribaza bati Imana barayifatanije, baza kuyifatanya. Ariko Yesu arababajije ati mwoshobora kwizera gute kandi mwubahana? Mwoshobora kwizera gute mwubahana? Ko mwubahana hagati yanyu, ko ari mwebwe mushiranira imbere, ko ari mwebwe mwubahana, ko ari mwebwe usanga mwitana amazina. Ivyo biti nizo nzego mwagerekeranije. Mwoshobora kwizera mute? Mwoshobora kubaha Imana gute? Imana mwoshobora kuyisenga gute kandi ari mwebwe mwubahana? Ko ari mwebwe mwubahana, mwoshobora kwizera gute? Mwoshobora gusenga gute? Mwoshobora gukizwa gute? Mwoshobora kuba abakristo gute? Mwoshobora kuzosanganira Yesu gute? Ko Yesu yabavuze ko, Yesu ko yabigaye, ko yabisuzuguye, ngo ni mwebwe mwubahana, ngo ariko icubahiro kimwe kiva ku Mana imwe nsa. Ngo ntimukirondera, muva muhira mugiye gusenga, mukagenda kuraba abantu bari imbere zanyu, bababwira bati haguruka turirimbe, haguruka dukoma amashi. Bati koma amashi, urumva ibyo mvuze? Ati ibyo mvuze nubyumviriza ubitega amatwi. Ati koma amashi. Ati mbeko ntabona hari abantu batarimwe barakoma amashi. Ati nimushime ibyo mvuze, nimubishime. Bakabishima kuko nico kiba cabazanye. Nico kiba cabazanye. Abantu babaje kumviriza no kuraba abari imbere zabo, babubahe, babatinye. Ico nico baba bazanywe no kuza kuraba. Mwoshobora mute kubaha Imana kandi ari mwe mwubahana?
bishakirwa yuko uwuzuye mpwemu yera abanza kubaha Imana imwe nsa yo mu ijuru, yarangiza agahaguruka batarinze kumuha umwanya, agahaguruka. Niko mpwemu yera avuga. Mpwemu yera arahagurutsa umuntu, akamuhagurutsa. Muribuka igihe Yehoshafati yari arimo arasenga abaza Imana ingene bogwanya ibitero byari bije kubatera, ngo umwe mu bavugishwa arahaguruka ari hagati mu ishengero, aravuga ati nimwumve mutega amatwi yemwe b'Isirayeli, ati nawe mwami tega amatwi wumve. Imana ishimwe cyane. Maze acazana ijambo rikomeye ryo kubwira abantu urutonde rw'ingene bagomba gutonda urugamba n'ingene bazogwana intambara, kandi ngo intambara ntizoba ari yabo, intambara ni y'Uhoraho. Abantu benshi barategura amadini bagasenga, bagategura urutonde, ariko ntibaramenya yuko gusenga ntabwo ari iby'umwana w'umuntu. Gusenga Imana iba ifise urutonde, kandi urutonde rwayo yarushize muri mpwemu wayo. Mpwemu wayo niwe ayobora abantu, mpwemu wayo niwe ayobora ishengero, niwe aritegeka, niwe ariyobora, niwe arikontorora. Mpwemu yera niwe ari hejuru ya byose, niwe twahawe. Aho Yesu adugiye mu ijuru yadusigiye mpwemu wiwe. Mpwemu we niwe atuyobora, mpwemu we niwe atwigisha, mpwemu we niwe adutegeka, niwe atubwira icyo tuvuga, niwe atubwira icyo dukora. Ariko bano munsi bashizeyo intonde, baravuga ngo no munsi hatangura ibi, ngo hasubire ibi, ngo harangize ibi, ngo ibi nabyo ngo ubutaha ngo tuzotangura saa 3 ngo turangize saa 5. Bagashiraho intonde. Ayo masengesho nuko rutonde, ivyo byose murabikora, ariko ntimwigera muha Imana icubahiro, ntimwigera mureka urutonde rwa mpwemu yera. Bene data, ndagira ngo mbabwire ibigiye gutuma abantu basigara. Aho Yesu agira ngo avugirize inzamba mu kirere, ahamagara ishengero, hagiye kuduzwa babakobwa 5 b'abanyabwenge. Bamwe baretse mpwemu yera akikorera, bamwe bavuye inyuma y'abantu, bamwe bavuye inyuma y'Antikristo, kuko abo mubona biyise ayo mazina ni bamwe Yesu yavuga ngo benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo. Benshi bazoza mu izina ryanje bazoza bitirira Kristo, bazoza bitirira Mesiya, bazoza bitirira. Ariko murabe nta muntu numwe ashobora gupindura ngo cyangwa ngo agire ibyo ahinduye hano ku isi kiretse Imana itabitegetse. Rero ayo mazina nubwo bayitirira ntaco bariko baramarira abatuye isi, ntaco bariko baramarira abatuye isi. Ibyaha birushijeho kwiyongera, ubu biburishije kuba bwinshi, abantu barushijeho kugwa, abantu barushijeho gusubira inyuma, abantu barushijeho kuzimira, ntibaronka iyo baja niyo bava. Amadini yabaye ubuhojojo, Abantikristo baragwiriye. Bose bagenda babazimagiza. Mwene data, y'amajambo ni wowe yabwiwe, ntabwo ari abandi bariko barabwirwa ibi. Ni wewe waratsimbataye mu iryo dini, waraninahaye, kandi uravuga uti nta bandi bavyeyi noronka, nta bandi mfise, nta bandi. Yesu rero waramushize inyuma, wibagira ko Yesu ari we muvyeyi wawe, uwarinza gupfira, uwagucunguye, uwagukijije Gehenomu. Niwe muvyeyi, niwe yakagombye kuba mukuru imbere zawe, niwe wakagombye kumvira, yakagombye ko ari waguha urutonde ukamwumvira. Kandi ntukwiriye kumvira umuntu, ugomba kumvira mpwemu yera. Ariko none byose byarakunaniye. Rero umenye ko ugiye gusigara, ariko nimba imburi gushitseko, ca bugufi wihane, ntugasubire kumvira abantu, ntugasubire gukurikira aho bagenda kugira ngo pfukama genda aha ngo kora ibi, ngo nuko ngo ibi nabyo ngumviriza, ngo tega amatwi, ngo ibyo umwungere wakubarira, ngo ibyo pastori canke revera wakubarira, ngo tega amatwi, ngo ibyo, ngo kandi ngo bari byo ngo ukora. Mwene data, wumvire mpwemu yera, kuko abantu barabazimiza. Yesu Kristo aravuze ngo umurongo wa 41 ngo singomba gushimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Jewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ry'iwe ubwiwe, we muzomwakira. Mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana, ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera? Bene data, nimwumve Yesu Kristo ababariye, nimwumve mwihane,
ndagira ngo wowe mwene data umaze kumviriza iri jambo duce dufatanya gusenga uce wakira Yesu umwami n'umukiza, wakire Yesu wihane, utangure guhindura, utangure gutumbera Yesu, utangure kumwakira, wamwakira uko utariko. Amadini yarakuyobeje, amadini yaraguhenze, ntiwigeze wumvira. Ariko mwene data ndagira ngo uyu mwanya wongere gutumbera Yesu wenyene, tumbera Yesu wenyene mwene data, ntugasubire gutambamira iburyo canke ibumoso, tumbera Yesu wenyene. Turagira ngo dufatanye iri sengesho. Umuntu wese yahenzwe, yazimijwe, yahenze abantu, yahenzwe n'abantu, yazimijwe n'abantu, abantu bamuyobeje akavyemera akasanga yaraguye. Umuntu wese yisanze ari mu idini ririmo rirazimiza ariko arayovya abantu benshi ngo barata umurongo, barazimiye, barayovye, barahushije umusaraba. Ariko noneho mwene data tega amatwi wumve, turagira ngo uyu mwanya dufatanye nawe gusenga, wongere gutumbera Yesu wenyene, maze Yesu akubere umurongozi, akubere umwungere. Ntugasubire kwita uwundi muntu revera, ariko Yesu akubere umurevera. Ntugasubire kwita uwundi muntu umwungere, ariko Yesu akubere umwungere. Ntugasubire kwita uwundi muntu umwungere ariwe pasitori, ariko Yesu akubere umwungere, Yesu akubere pasitori, Yesu akubere byose, niwe byose, niwe byose. Niwe agiye guseruka ku bicu, niwe agiye guhamagara ishengero, hanyuma bazomwumva bace babaduka bamusanganire. Ariko bakurikiye pasitori runaka, abamwise mwungere, abamwise revera, babandi uzogenda uzoca ufata telefone utangure gusigara urahamagara ati mbega muracari ngaho canke namwe mwagiye. Hanyuma uca utangura kumuhamagara ati rero ati ngo unsengere, ati jewe nasigaye. Uwundi ati nanje ndiko ndategereza nasigaye. Ati abandi twumvise ko bagiye, atariko nanje nasigaye. Abantu benshi bazobazanye ngo rega nasigaye, ngo mbega nawe wasigaye, ngo rega nanaka yasigaye. Bace batangura guhamagara, bahamagare hirya no hino, bafata amatelefone bahamagare. Mwene data nimuze duhamagare mu ijuru, nimuze duhamagare Yesu bigishoboka, nimuze twambaze Yesu bigishoboka, nimuze duhamagare Imana mu ijuru. Abariho dutakambira, abariho tubwira ibitugoye, abariho tubwira ibituruhije, abariho dushikiriza imitwaro yacu yose. Yesu ashimwe cyane. Muri Yeremiya 33:3 turavuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibyikinze nibihambaye. Ntugahamagara umwungere, ntugahamagare pasitori, ntugahamagara abantu, ntugahamagara barevera barakuzimiza. Hamagara Yesu Kristo, hamagara Imana mu ijuru, hamagara adresse urayifise. Adresse ni Yesu Munyanazareti. Izina rya Yesu rihamagaye wese aritaba. Yesu ari hafi yawe. Hamagara Yesu. Ndagira ngo duhamagara Imana mu ijuru, ndagira ngo duhamagara Imana mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Mwene data pfuka amahuri, tugiye guhamagara Imana mu ijuru, tugiye guhamagara Yesu atubambiwe, tugiye guhamagara Yesu Monseigneur, Yesu Mohwa, Yesu Monsauveur. Tangura guhamagara Imana. Hariho benshi bavuga babwira n'abantu amazina y'ibifaransa, ngo revera ugasanga ni igifaransa, ngo Monseigneur ni igifaransa, ngo mon pasteur ni igifaransa. Ayo mazina y'ibifaransa mbega muyahamagara, muhamagara Yesu mu ijuru, muhamagare Yesu Monseigneur, Mohwa, Monsauveur, mon revera. Oh haleluya, mon revera Monseigneur. Yesu abari wo wita revera mu mutima wawe. Niyo ubivuge ubitomora ko Yesu ari we revera. Yesu ni we revera. Niwe byubaha ukuzawuze mpwemu yera, niwe ubaha kuvuga ko Yesu ari we revera, ukamutituza bajya abantu Yesu kamushira hejuru, maze bajya abantu kabatituza mpwemu yera, ukabatituza icyubahiro ca Yesu Kristo umwami wacu ko ari we revera. Iyo ni mpwemu w'Imana izo bikurimwo. Ariko uzuraho abantu benshi iryo jambo ntiborivuga mu rusengero, ntiborivuga. Nimwashaka kumenya ko muze mpwemu yera, muze muvuge ati Monseigneur etosier, ati umwami wanje ari mu ijuru, ati kandi yiteguye kuza, ati hano mwisi, ati abandi bose, ati n'abantu nkatwe, twese turi abantu dupfa, turi abantu twambaye umubiri, ariko hari Imana imwe yonyene iri mu ijuru, niyo yonyene tugomba gusenga, tugomba kubaha. Iyo abayo mazina batayazana mu nsengero bakayagumiza hanze, byari byoroshe, kubera yuko abo mwisi barafise ibiti, barafite ibyubahiro Imana yabahaye kugira ngo babihagararemwo. Ariko nimwibaze,
guhagarara mu rusengero witwa Monsenyeri, ca wibaza na none Yesu nawe aca yitwa Monsenyeri wa ryari, bica bigenda gute? Ni gute mu bisepara? Mbega yitwa Monsenyeri mukuru canke yitwa Monsenyeri mutoya? Mbega yitwa Revera mukuru, mbega yitwa Revera mutoya, mbega ni Revera mukuru, Revera mutoya? Murazobitomora. Kandi iryo jambo nta nubwo rinabaho, kuko ntivyanakwiriye, kuko uwitwa Revera n'Imana imwe ifise icubahiro, uwitwa umwungere n'Imana imwe gusa. Yesu yavuze ngo ni jewe umwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe akazigura, ngo ariko umucangira aho nyibingira rije aratuma ukuku agahunga. Yesu niwe mwungere mwiza. Reka dusenga Imana. Mana data wo mwijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane. Urakoze kuri aba bose bamaze gusobanurirwa aya majambo. Mwami Yesu, baramenyeshejwe, barabwiwe bigiye gutuma basigara, baragiye kubwirwa, barasobanuriwe bigiye gutuma bazosigarana amadini yabo, aho ishengero rizoba rigiye kuzamurwa. None Mwami ndagushimiye cyane, ndaguhaye umutima wanje, ndagukengurukiye gose kubwo ubutumwa butambutse. Abagumvise bose Mwami ubahezagire, abagumvise bose ubahe umugisha, abagumvise bose bongere kuhabwa imigisha iva ku Mana, bongere kwakira Umwami Yesu, Umwami n'umukiza. Bihane Mwami Yesu, ibi bintu babireke, basubire kwitanguriro, basenga Imana imwe nsarudende, bayihe icubahiro, bayubahe, bayitinye, bamenye ko atawundi mwami ari hatari Yesu wenye. Bamenye yuko Mwami Yesu mwishengero atabami babiri bariho, hari umwami umwe, hari Imana imwe, kandi hari mwemu umwe, mwemu w'Imana. Hari n'umubatizo umwe, nta mibatizo ibiri ibaho. Ariko abantu baremeye gushigikirana, ngo bashaka ngo bagende, ngo ariko ngo tuzoguma, ngo twebwe ngo naho ngo bazokora birya. Mwami, abantu barashigikiranye, bacayigira ngo ujya kw'imigambwe mu madini, babigiza kujya kw'imigambwe, ariko ibyo byari bikwiye gukorwa mu isi. Ariko mu ishengero abantu bari bakwiriye kumenya yuko Imana ari imwe, kandi ko Umwami ari umwe, kandi ko Mwema ari umwe, kandi ko Umubatiza ari umwe. Yesu Kristo ni wewe Mwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ndagushimiye ku bantu bariko bari hano, bariko barakizwa, bariko barakira Umwami Yesu, Umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ubahingura, ubavuga uti rubeze, ubagirire neza, ubagira icuma kiramuye, bongere guhishurirwa amabanga, maze batahure, bashigwe Mwami mu mitima yabo, basobanurirwe. Egome Mwami, ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabigukengurukiye, mbishimiye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ibahezagire. Abagomba kudutelefona, nimero nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 ubusa 7. Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa, mukomeze guhezagirwa. Haleluya. Amen.